turabaramukije bakunzi bakazuza FM and Web TV twizera ko mumerewe neza mu mihingo itandukanye muri kubara dukurikiraniramwo hano turi Bujumbura namwe murashobora kuba muri Bujumbura cyangwa mu yindi mihingo itandukanye turabaha ikaze muri kino kiganiro ni première heure mukurikirana ku buri munsi kuri Kazuza FM and Web TV ku munsi tubahereza ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubudandaji iterambere mu kazi eka n'ibijyanye n'ubuhinga bwa none n'ingene ku munsi ushobora kwitunganiriza ibyacu kugira tubashe kugwiza umwimbo mbe uno munsi muri première heure tuyaga kuki uno munsi tuza kuvugana ku bijyanye no gutunganya umwanya wacu twese uko Imana yaremye isi yaduhaye umwanya ungana amasaha 28 mbe ayo masaha 28 umwimbu tugwiza cyo kimwe hageze kuraba wa muntu afise ivyo akora ivyo yitunganiriza na wa muntu atavyo afise iyo myanya yose barayifise 28 mbe ni gute bishika ugasanga bamwe tubiragaragara by'ukuri ko iyo mwanya bawukoresha mu kugwiza umwimbu abandi ugasanga by'ukuri nta mwimbu canke na kigaragara nta ntunganirizo ibereye canke igaragara ingene bakoresha uwo mwanya ungana n'amasaha 28 nuko nico gituma uno munsi tuza kwakira Madame Keti Ruhara asanzwe ari umworosha mu bikorwa vyiwe vya buri munsi asanzwe akorana n'amashirahamwe egagaherekeza abakorera amashirahamwe atandukanye mu kubafasha gutunganya ibikorwa vyabo eka no gutunganya umwanya wabo uno munsi rero ico kiganiro nico tuzigomba tuyage tunamuha ikaze muri kino kiganiro tunamushimira kuba yemeye kutwakira ngo kuba yemeye kuza mu kiganiro ngo tuyage kubijanye n'umwanya n'ingene dutunganya umwanya wacu urakoze cyane Madame Keti murakoze kunyakira kandi ego mwavyumvise ni Madame Keti uno munsi tugomba kuyaga nawe uno munsi ikibazo ca mbere babaza ni kubijanye n'uyu mwanya nako ndavuga ungana n'amasaha 28 umwe wese afise yavukanye ku munsi dutangura umunsi dufise ungana mbe wewe kubgawe ayo masaha 28 twese dufise uyatahura gute amaziki ku buzima bw'umuntu okay urakoze cyane Branly ego nkuko bavuze uri kuri introduire l'émission burya mu bintu Imana yaduhaye twese dufise kimwe ni umwanya hari abantu bavutse bafise amadon amwamwe twe tudafise hari abantu bavuka peut-être ma famille yariyeze n'abandi bakiri ko bararondera comment botoza imbere ya miryango yabo mugaye ikintu Imana yaduhaye twese amwe nkuko bavuze ni ajya amasaha 24 heures niho tubona ko twese ni kimwe si je peux dire mugabo rero bihagaze ukuntu tuzikoresha umwanya tukoresha gute kugira dushobore kwavansa mu buzima au fait et donc burya umwanya ni ikintu kiri très important ukuntu tu perceva cyangwa ukuntu la perception d'officier du temps il a détermina kazoza ikacu yego hari ubona umengo 24 heures hari mu mwanya munini mugabo kenshi ndakunda kuvuga yuko je sinkunda no kuvuga na 24 heures washaka je nkunda kuvuga yuko dufise 1440 minutes par jour hari ukuntu uvuze 24 heures unumengo umunsi ni muremure ngo uvuze ko 1440 ucubona c'est un plus grand chiffre ça donne l'impression yuko tu as plus de temps mugabo bica bikwereka valeur y'umunota umwe none usigura gute umaze kubona iyo 1440 minutes par jour twese dufise uravye ingene umwe wese ayikoresha mbe usigura gute kuba uno munsi muri uwo mwanya muri iyo minota utubwiye usanga bamwe bigaragara neza ico bayikuramo ku munsi n'abandi ugasanga nta kigaragara ubona biva kuki bivanye nawo umwiwezo wayo ego umwanya ifuko tubona nk'amahera umwanya n'umutahe igituma navuze nkunda gukoresha 1440 ni kugira ndagihe valeur ubu nyene kenshi ni exemple nkunda gutanga no mu formation ajanye ni ibi ubu nyene ndaguhaye 1440 francs dufate ya une monnaie ya kera y'abazairwa canke à l'époque de Mugabe dufate ubu nyene ndaguhaye 1440 nti wocu ya neglige ko ubona umengo na mahera make ariko unyene Branly no guha 1440 euros woyakoresha gute simbanza kuyavunja mu gihugu ndimwe ingena ngana nkaca ndaba
ibishobora kuvamwo n'icyo bishobora kumarira infonda yakoresheje neza. Exactement. Rero il faut que tubona umwanya dans cette perspective n'umutahe. Kandi contrairement y'amahera asanzwe, parfois on gagne, parfois on perd amahera. Mugabo umwanya twakoresheje nabi ntawo tugarura au fait. Umwanya wagiye ntawo uzofugaruye. Ubusigaye ujya mu Kenya Imana yaguteguriye kuzobaho. Ngo wo twatakaje ntawo récupérer au fait. Contrairement y'amahera. Umwaka ndashaka guhomba mugana l'année prochaine nkasubira kunguka. Rero izo 1440 il faut que tubone uwo mwanya wacu iminota dufise ku munsi nk'umutahe ukacuvuga jewe ngomba guha quelle valeur iyo 1440 amafaranga y'abazimbabwe ya kera canke mfate yuko iyi 1440 ifise valeur dufate nka ya euro. Umaze kugira perception de voir umwanya wa agaciro ku mwanya wawe niho cumenya ukuntu ushobora kuyinvestisa neza. Yego aha mu radio turakunda kuvuga guhiza umwimbo. Mugabo buryo ukuntu dukoresha umwanya wacu uradupermeta kugwiza umwimbo. Vyose biva no kuntu twinvestisa za 1440. Tushobora kuyonona tukayakoresha nabi canke tukayakoresha tugakoresha umwanya neza kugira tugwiza umwimbo. Urakoze. Ariko aho nyene shaka udusigurire rero abo bantu babiri ingene batandukanye. Uwo muntu ashobora gukoresha neza iyo 1440 uwo mwanya ungana uko n'ubundi muntu ataho utabona icyo yakoze uyo mwanya. Abo bantu batandukaniye ni giki? Uratubwiye cyo kubona nk'amafaranga mbe abo bantu babiri batandukanye turabe kuri resultat. Uramuraba ukaraba situation économique yiwe ça te dit beaucoup aussi. Kuko turakoresha umwanya kugira tuduze si tu veux notre situation économique. Uraraba état physique yiwe si je peux dire. Kuko no mu mwanya c'est pas gusa ngo dukoresha umwanya kugira duca amahera. Turakoresha umwanya kugira tube en bonne santé spirituellement. Turakoresha umwanya wacu kugira tube en bonne santé physiquement. Rero uraraba donc où on dit aujourd'hui c'est le résultat y'ukuntu nakoresheje umwanya wanje ejo. Merci beaucoup. Urakoze. Mbe alors tugiye kuraba ingene uwo mwanya wose umuntu ashobora kuba awufatanya n'ibindi bikorwa akora ku munsi ugasanga ariho si bikorwa by'ugusanga akazi, hari ibindi bijanye n'ama responsabilité yo muhira nk'abantu usanga normalement tuva mu miryango, hari ibindi badusanga bidufatira, ugasanga akazi karadufatira, ugasanga bamwe gutandukanya iyo myanya irabagora. Wowe nk'umuntu usanzwe ufasha cyangwa worohereza ufasha amashira hamwe n'abakorera amashira hamwe gutunganya imyanya yabo, ni gute uno munsi turi ahantu usanga abantu bashobora batakimenya gutandukanya umwanya w'akazi n'umwanya wo gukurikirana ibijyanye n'imiryango? Wowe uwo mwanya wose bo utandukanya gute, bojera gute umwanya kugira umenya ati uwo mwanya n'uwibi no kuwutandukanya kandi tukabandanya tugwiza umwimbo aho turi? Okay. Burya je ndakunda kuraba umwanya wacu mu bice bitatu. Dufise amasaha 24 ou divisé par 8. Ça veut dire qu'on fait 3 parties umwanya wawe. Hanyuma 8 heures ya mbere tuteza kwa turyamye. Oui, gestion de temps. Kandi kugira dushobore kugira une bonne performance mu byo tuba turimo, il faut que tugira repos. Ça fait partie de l'équilibre wavuze. Mugabo ntajaye neza umwanya wanje bizosanga najya amasaha ntayakwiza. Ego twese turafise ama responsabilité mugabo kama il faut que turyama amasaha. Je ndakunda no kuryama, donc ico ni kintu nubahiriza kubera ndabona l'impact canke l'effet mu kazi ka mwisi yose. Mfise ni reposa bikwiriye. Et donc igice ca mbere tuba turyama. Hasigaye rero ivyo bice bibiri, sivyo? Donc hariho 8 heures vitwa ko tuba turakora. Iyo niyo minimum l'employeur adusaba. Canke n'umuntu ashaka kuba yikorera uragerageza kuraba reka nkore ayo masaha 8. Ego parfois il y a des exceptions ugasanga twarengeje, sivyo? Mugabo de manière générale normalement twiorganije neza muri ayo masaha 8 normalement on devrait être capable de faire l'essentiel muri ayo masaha 8. Akazi ni gahera. Uvuze normalement umengo hari ikindi kintu kitameze neza. Est-ce que ni giki?
hama hariho kandi icyo kintu uvuze cy'amasaha 8 tugiye kuraba dans le long terme ntiduhava dusanga naho nyine amasaha 8 umengo ni menshi ugiye kugira effet cumulé y'uyo mwanya tumara turiko turaryama nibiza kugira impact kuri cya kintu wari kuravuga kijanye n'umwimbu umaze amasaha 8 uryamye mu kwezi mbe umwimbu gumari wa wundi nyene udashizemwo na ya masaha usanga ya masaha 8 yandi yo gukora ugasanga harimo n'utundi twitayemo ugasanga by'ukuri na ya masaha 8 yo gukora ntituyakwije amasaha 8 yo kuryama ariko turayakwije ivyo vyo ubitahura gute? Ok, mbaje ibibazo vyinshi mugabo je vais essayer de répondre. Alors, ajya amasaha 8 navuze mu kazi ka mwisi yose. Jewe reka mvuge par exemple nk'umuntu yikorera. Je dois m'assurer yuko akazi ni gahere reka nsubiremo. Naho nomara amasaha 20 no ngifise ibintu ndiko ndakora. Muganezwa kwihasura yuko murajya amasaha 8. Sivyo? Nakoze l'essentiel. Yo l'essentiel est ce sont mes priorités. Moi les amasaha 8 ndafata au moins 2 heures ngavuga je vais traiter ce qui est une priorité pour mon activité aujourd'hui, pour mon business aujourd'hui. Ego ngahera sur mes priorités. Priorité rero en fonction de mon akora n'ivyo akora ziratandukana. Mugabo priorité pour moi ni guca amahera. Est-ce qu'il y a masaha 8 mu masaha au moins abiri ndiko ndakora ibintu bituma nca plus d'argent kuko ndiko ndakora utundi tuntu tutazana une valeur ajoutée soit disant côté business nukuri sinzi ico ndiko ndakora wa mwanya turiko turaho donc nizo kuramura ajya masaha 8 ico mperako aba ari vya bindi bizana résultat nininya kandi iboneka et pour nous ni chiffre d'affaires c'est bien canke développer ama stratégie kuko vyose ntibigenda neza ndashaka kuba ndi muri période iri creuse il faut qu'on chaniyumvira qu'est-ce que je fais kugira simbe impacter côté chiffre d'affaires canke ibintu biko birahinduka sur le marché compétition yabaye nyinshi qu'est-ce que je fais kugira ni démarquer de la masse et ainsi de suite donc c'est pas question y'umwanya ngo dufise amasaha 8 c'est question de priorité. Kuko si j'arrive à traiter mes priorités au moins yo masaha abiri canke atatu 17h 18h yashaka kugira soit 10h urashaka gutaha kuko habasigaye utundi tuntu nimba ari ama-email nimba ari ibindi ukora mugabo uri kuraraba yo équilibre l'essentiel ikizana impact significatif wagikoze. Donc vyose bihagaze kuri comment est-ce qu'on gère ma 8 heures tuba turi ku kazi hakaba hariho na za 8 heures zindi kugira sinibagira twavuze 8 heures z'akazi hariho 8 heures z'akazi hari amasaha 8 dukwiye kuba turyamye ayo ma 8 heures rero aha niho duhombera kandi kenshi usanga dukwiza dukwize ki dukwiza tuyakwiza neza izo 8 heures zo kuryama par rapport ya 8 heures z'akazi et 8 heures z'akazi zirashaka kudeborda mugabo urumva en tant qu'adulte quoi dufise n'ama responsabilité cyangwa usanga umuntu akora ahantu vyose ntibishaka kugenda ngo mwisi yose ngo bigende neza ngo dutahe 17h canke 18h mugabo en tant qu'adulte tuteza kuraba no kwiorganiza gute canke qu'est-ce que je peux faire kugira ngabanye izo 18h mba ntashe imuhira wo fete akazi kazokwama kariho nico gituma tuca tuvuga reka duhere kubona biri prioritaire hasigare twatundi duto fete mugabo umwanya wanje wose wabaye occupé na twatundi duto ucushika 18h uvuga ejo ndafise offre ntaratanga tu vois ce que je veux dire mugabo wahere kuri ya offre nayo email itagenda ku mugoroba naho igenda le jour prochain l'essentiel wagikoze za 8 heures rero zisigaye niho rero duhombera gute kuko 8 heures tuba turyamye 8 heures turi ku kazi none izo 8 heures zindi uri gukora iki ziratakara et donc kujya tuvuga muri gestion d'entreprise gestion financière que ça soit amahera yacu canke ivyo muri entreprise il faut ko twiyumvira mbega amahera ya umwanya wanje ujahe ayo ma 8 heures ama fuite fils la fois parce que navuze ama fuite financière mbega ama fuite en termes de temps mu buzima bw'iwanje ari uvuze kantu gahambaye en fait abantu on se concentre souvent
kuri 8 heures z'akazi na 8 heures zo kuryama ariko nta numwe arabona neza iyo ayo masaha yandi umunani abuze ajahe est-ce que mwarashoboye kwanaliza ajahe izo fuite kenshi ziva kuki hama ni gute umuntu ashobora kuzigabanya kugira swat adikompense kuri ya masaha umunani y'akazi cyangwa amasaha umunani yo kuryama si nécessaire ariko muramaze kubona izo fuite aho zibera ziva kuki ego alors amafuite umwe wese afite amafuite atandukanye nka bijye bijanye vy'amahera jewe nimba nkunda nzifise fuite kuri ibi inye ça veut pas dire que c'est une fuite pour toi umwe wese afite amafuite yiwe kuvyerekeye amahera mugabo si kuvyerekeye umwanya ahubwo babivuze neza bisaba yuko umwe wese yiyumvira mbega fuite zanje niziye il ne faut jamais que tu négliges 5 minutes none hari kindi kuko 5 minutes ici 3 minutes là-bas 10 hari uziteranye nyamasaha 8 n'umwanya utari muto fait et l'idée c'est quoi ni kuidentifier ayo mafuite bon ni kuraba neza izo 8 heures n'amafuite arihe pa kugira ngo ucuge amasaha 10 canke ngo ucuguma ku kazi ngukoreye ni masaha 10 sivyo mugani kugira urentabilize neza izo 8 heures zikurikira canke uzikoreshe neza kuko icambere yari repos ikindi nakazi mais la vie ne se limite pas au repos nakazi gusa c'est ma responsabilité familiale none tuzomara umwanya gute avec la famille pendant la semaine ni muya ma 8 heures asigaye et donc il faut qu'on daba mbega ya ma 8 heures comme ayo mafuite yanje na ya soi-disant hari ibintu tutevite twese turagwa mu yamuteyage birava naho umuntu aba donc hari umwanya tumara tuko turitegura hari umwanya tumara turiko turaza ku kazi no gutaha no mwanya utari muto mais wowe ukuremo wo kwitegura no kuza ku kazi aller retour urabona ko ugisigaye n'andi masaha atanu facile nayo masaha ne ajahe socialisation mais voilà umwe wese no ubuzima bwiwe sivyo twese dufite ama responsabilité atandukanye n'ama obligation atandukanye et donc l'idée c'est que nimba nasiganya ayo masaha ane gabrandi je dois m'assurer yuko kujya mfise ama priorité ku kazi mbega dans ma vie personnelle ou familiale quelles sont mes priorités en tant que umuvyeyi n'abana est-ce que murajya amasaha ane ndamuhamwe na 30 minutes tu vois ce que je veux dire quality time apana juste kubabwira ngo nyarutsa aja koga ejo n'ishuri canke wakoze deade quality time iri muri ayo masaha ane umwanya wa sport uri muri ayo masaha ane umwanya wo gusenga uri muri ayo masaha ane donc il faut ko turaba twanaliza nkuko twabihereye ko kuva umwanya uvyuka gushusura kuja kuryama nihe hari déséquilibre kugira ndabikosora comment est-ce que ni organiza neza ku kazi kugira ni habi ibintu byinshi bideborda canke ni bideborda ni babe ari ibintu bifise impact nini mugabo cane n'ujya mwanya usigaye ni hehe hari amafuite une petite fuite par exemple pour certains ce sont les réseaux sociaux sinzi kurabona yuko ugiye gusa kuraba message ya WhatsApp ntumenye ukuntu wagiye muri statut ntumenya n'ukuntu washitse hariya na hariya tubona umengo n'umwanya muto mugana mvuga uteranyije izo 5 minutes n'utundi tout le long de la journée un petit chiffre ajouter un autre petit chiffre donne un plus grand chiffre donc umwe wese nkuko bavuze ni kugira analyse karaba neje mfisa ma fuite ni ngene ku rééquilibre hama mfisa ma fuite pardon ni d'abi remplacer avec quoi merci nimba na en moyenne bintwara 15-20 minutes ku ma social media commence na karorero mbega izo 20 minutes ncanda zi remplacer par quoi merci agataho kugira uza uriko atwumviriza ariko uza gukurikira uriko arakurikirana kino kiganiro atahure neza abone wowe kugira umunsi ugira iyo declic yingene ukoresha umwanya wawe yingene ushobora kugira iyo mindset ufata decision uvuga ati foko mbona umwanya wanje nk'amafaranga y'amafaranga y'agaciro twatangura kuvuga byari bigenze gute wabitahuye kubera iki dukuri ntavyo nzi brande dukuri ntavyo nzi bon sishaka kubwira ngo hari akarorero ushobora kuvuga ati jewe habaye iki inye cyane numva ko ndakeneye ko habaho iyo discipline mu gukoresha umwanya wanje
bon nibaza yuko bon nukuri je vais essayer de voir où vyaravuye mugabo nibaza ko ufise ibintu ushaka gushika ko mu buzima vyinshi pas seulement ku bijanye n'akazi turabona yuko on peut être limité par le temps mugabo un petit exemple nahora ndaba nka fata l'ancien président des États-Unis Barack Obama ukiva nk'umu president afise amadosiye aruta ayiwanje n'amaka ari difficile lui aussi il a une famille ujya ashoboye gupanga neza malgré amadosiye ari compliqué ari difficile none jewe notangiye excuse donc ndakunda kugerageza un petit peu kwikompara ku bandi bantu qui ont atteint ou qui réalisent ibintu biruta ivy'iwanje de loin mbwa nkabona nimba bashobora gupanga no kwiorganiza na jewe nari nkwiye kwishobora c'est possible tuje mu erreur usanga kenshi abantu dukunda gukora mu gutunganya cyane mu kujera uwo mwanya wacu dufise nayahe erreur kenshi ubona abantu dukunda gukora kandi tutabona ko aza agira impact kuri uwo mwanya wacu no mwimbu tukuba dukena erreur ya mbere no vuga c'est remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui kuko ivyejo ntavyuzi ejo hashobora kuza n'izindi urgence ziruta izo wari ubona aujourd'hui donc ikintu ushoboye gukora uwo munsi gikore surtout nimba ari priorité hoho tu ne négocies même pas tu dois le faire donc remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ni ikintu kitwica kuko wari ubizi ko ufise ida deadline mugabo ejo kandi tu as de bonnes excuses donc ça te rattrape au fait ayeko je nakunda no kuvuga n'utuntu duto ikintu qui te prend moins de 2 minutes akantu gatonya ni règle ivuga si ça te prend moins de 2 minutes fais-le immédiatement akantu gatonya kagutwara 2 minutes tugakora ubunyene simvuga ngo ndagakora hanyuma kubera ari gato reka nikaza ku ntebe ego kandi c'est pas mu kazi gusa c'est même imuhira ushobora gusanga chambre ntitunganye neza sivyo ukavuga nzobikora muri weekend sivyo mugabo ntuzi weekend ibikurindiriye mugabo urashaka kuvuga iyi partie yo mu kabati étagère hamwe no zibika nigoga juste iyi partie ça me prend 2 minutes donc twize kwataka même les petites tâches ikintu kigufata moins de 2 minutes ukagikora ubwo nyene c'est une façon de combattre en fait bivuga gute mu Faransa remettre à demain procrastination donc ça c'est une erreur kuvuga ndaba ndabikora hama une deuxième erreur c'est de ne pas avoir des priorités sur le plan professionnel et personnel hari igihe umuntu tubona umengo ndazibona mbwa ni vyiza kuzandika ukipoza la question izi ni priorité aya n'amatashe c'est deux choses différentes très différentes rero hariho abantu usanga bamara uwo mwanya wose amasaha 8 ari ku matashe ata priorité afise c'est deux aspects différents umwanya munini uri ku matashe ariko atari priorité ni kuvuga hari umuntu ashobora kumva nka wewe l'une de tes priorités ni gutegura ikiganiro sivyo ngashaka kumara umwanya ku yandi matashe ari connexe invité kumubaza uravyibuka et ainsi de suite sivyo ndazi gukora n'ibindi mugabo la plus grande priorité à part quoi uri mu kiganiro ni ya préparation c'est ta priorité ariko usanze umunsi wawe wose uri kurahera uri kutundi tuntu turi important nyene mbega ujya yaravyibutse mbega iki tu vois ce que je veux dire utundi dutache turi connexe mugabo la priorité en soi ataye uhaye umwanya bica byafecta ta performance ok reka nje mu contexte dufate nkatwe twikorera priorité des priorités ni guca amahera donc ndafise ibintu vyo gukora guvalida kuraba ama email kugira gute n'ama réunion n'ibindi si tu veux mugabo ma priorité ni guca amahera urakoze cyane donc tâche yose impermeta guca amahera ni ciba une priorité mugabo dasha kuba busy n'utundi tuntu
ubwo two tuntu si two tuzoriha imishahara twatubwiye amakosa yo kuneglige twa tuntu duto dushobora gukora mu mwanya muto ugasanga uratubitse ejo hagera ugasanga byarabaye byinshi mbe pratiquement ku muntu yibona ko icyo kibazo aravuga ati je n'ukuri ndabona ko umwanya wanje urangora ugasanga n'umuntu bivanye na temperament yiwe ntazi kuvuga ati iki sindakineglige reka nacyo nyene kijyane n'ibindi ugasanga by'ukuri n'umuntu kujera umwanya kubera bivanye n'ingene ameze biramugora ku muntu ameze nk'uyu ugasanga no mu kazi nuko nyene kujera umwanya biramugora kubivanye na temperament yiwe uwo muntu quelles sont les méthodes ashobora gushiraho mu buzima bwiwe kugira bimworohereze wa mwanya ungana na 1440 minutes ashobore kuwugwiza kuwuvyaza umusaruro okay nguma ndabisubiramwo umwe wese afise ubuzima butandukanye n'ama contexte n'ama realite atandukanye hari ushobora kuvuga je nkora ku kazi banyampoza yuko en théorie dukora amasaha 8 mugabo ugasanga tuhamara amasaha 10 canke 11 heures washa je réalise yuko twese dufise ama contexte atandukanye mugabo j'aime aussi hari abantu bahora bibaza yuko canke bashaka kwibaza yuko wikorera ngo c'est facile à faire ahubwo niho bigoye kuko wikorera uba wikoreye plus de responsabilité yego urona nkora ahantu ndonga umushahara je dois faire les tâches et mes responsabilités mugabo wa undi yikorera afise vyinshi yumvira biruta ivy'umuntu aba yikoreye toute l'entreprise ingorane zose ziba ziri kuriwe donc d'abord il faut que tu distingue iyo misconception canke yuko wikorera ngo c'est facile ubwo niho bigoye cyane parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire utezo kujera ibintu vyinshi n'abantu et ainsi de suite ibibazo vyose uri kurahura navyo ibibazo potentiel bitaravuka mugabo ejo gishaka kuba ikibazo donc ahubwo c'est plus facile ukorera umuntu kuko ce que tu as géré bigarukira entre parenthèses kuri ya champ de ego champ d'action yiwawe et donc wambajije none qu'est-ce que umuntu yokora ama méthode ego bon icambere nikira twavuze c'est bien kunota ukavuga pendant toute une semaine kuva lundi kusha dimanche wa chaque reka ngerageze nze ndandika ukuntu ndiko ndakoresha umwanya wanje birashobora gufasha kugira ubona ahantu sur quoi est-ce que tu as mis umwanya mugabo biragoye sivyo nego mugabo umwe wese arize umuntu aramenya yuko aha quand ego kubijanye n'umwanya wo ku kazi ça s'apprend nico gituma nk'ubu je me dis hari iki kiganiro cyo mu radio mugabo aussi ya des cours umuntu agira en ligne n'ibindi biba biri kuri YouTube bijanye na gestion de temps kugira umuntu yige kuba plus efficace ku kazi mugabo vyose bigaruka sur bimwe twavuze bimwe vyo ku kazi bihagaze ku ma priorité quelles sont mes priorités quand je mvuga yuko tes priorités ni za 20% yama dufate mu cahier de charge y'umuntu hamwe ibintu 10 pour simplifier dufate 10 tâches muganda vyo mu cahier de charge usanga bigera no kuri 20 mugabo pour simplifier les calculs ka dufate 10 muri izo 10 ucuraba mbega nibihe bintu bibiri canke bitatu binzanira résultat ça veut dire performance yiwanje na equipe yacu ivyo rero nivyo tes priorités tu vois mugabo kenshi ari gihe usanga umuntu yatanguye akazi en théorie arafise cahier de charge mugabo ibindi abafise akora au-delà y'ibiri mu cahier de charge naho nyine ushaka kwandika ibintu vyose toutes tes tâches ukora du lundi au vendredi ugenda urandika kimwe kimwe kuko bimwe biri bikuru kiguma kizana résultat pas financier mugabo performance yiwawe kiguma kigaruka donc uragira iyo list y'ibintu vyose uteza gukora ukaraba aha ni hehe bankotako bariko barevaluer ma performance bariko baraba ibihe bintu principalement ok dufate yuko ujejwe recouvrement mwishira hamwe urumva yuko mu indicateur de performance yo chiffre et bararaba le taux de recouvrement ni objectif yawo
ok lundi irageze baragutwaye mu nama mardi habaye indi nama mercredi habaye indi nama kumva ufise un objectif de recouvrement de la semaine est-ce que ucuza kubwira umukoresha wawe ngo urumva ngo navyo nagize ngo twaye mu nama inama zishaka kuba ziri important oui aho rero nashaka uwasigure neza kugira dutahure ko nk'uko bivuze neza hari igihe umuntu yibagira ati kubera umukoresha canke umusuperieur yamusavye iki ugasanga rimwe na rimwe ni bya bintu ariko navuga by'amatemperament ugasanga n'umuntu rimwe na rimwe atavuga no canke adaprioriza nkavuga bivuga ugasanga kubera ari juste umusuperieur yamusavye ugasanga abimusavye mu minsi 5 y'akazi abimusavye kabiri canke gatatu iyo nama itwaye avant midi yose bikaba birabaye yama tâche wari kuravuga azanwa resultat ntayo yakoze ariko akibaza ko kuba yarakoze icyo yasabwe biza kuzana umwembe uwo muntu afise iyo inovuga ko ari faiblesse yo kuta prioriza ni gute ashobora kucultiva iyo culture kugira atagure kubikora kandi abone ko bishobora kumubera intambamye mu iterambere kigiwe cyane cyane rimwe hari igihe usanga ama entreprise twaramugaye inama zidahera inama ugasanga twirirwa mu nama none abantu bazokora sangapi donc déjà nimba hari une culture d'entreprise abantu bava mu nama imwe jaja mu yindi il faut s'assurer yuko abakozi baronka umwanya le temps individuel yo gukora leur priorité n'amatashe yabo mugabo nta mukozi ashaka kuja mu nama kuva 8h gushika 17h. OK, il peut y avoir une journée, un jour d'exception mugabo naho nyene en tant qu'employeur aussi cyangwa aba manager cyangwa une direction, il faut que turaba est-ce que abantu nitwakwega dans tout et du n'importe quoi parfois. Et donc pour répondre à cette question, reka nkoreshe ide exemple twavuze. C'est objectif de recouvrement dufate ya 10 millions ino semaine na karorero. Mugabo guma bankwega mu nama hama déjà akansaba ikindi undi akansaba ikindi il faut qu'on andika maquette il faut que tu vois recouvrement aussi parfois est égal à ma lettre donc il y a ibintu vyinshi qui va autour de ça mugabo ugasanga sinaronse umwanya kuja kuri terre kugira mvugane n'uwo mu client canke gukoresha izindi approche kugira nzane za 10 millions turi kumwe kubera soi-disant twari dufise vyinshi rero dans un cas où umusuperieur aguma gusaba ibintu vyinshi uramubwira ego ndabikora ndashobora kubanza gukora canke kuja muri ya visite canke gukora iyi tâche kubera nizo du permettre kuzana za 10 millions ino semaine ya recouvrement donc l'employeur na jewe ndimwo hari igihe twibagira les priorités de nos collaborateurs mugabo en tant que collaborateur aussi urashaka kumubwira ndakenewe cyane muri inama kuko naganje kwishuza wivuze uko money is money ati mbwira icyo gukora donc ni vyiza yuko aussi en tant que umu employé ubwira uwo mu superviseur cyangwa mu manager wawe ico kintu exactement ushaka gukora kandi ko ashaka gukora muri uwo mwanya kubera uri kuramwibutsa impact rimwe ukamubaza tujye naho mu bijyanye na équilibre comment trouver l'équilibre hagati aho urumva twavuze cyane ibijyanye n'akazi hariho umuryango famille hariho aspect social aussi mu kibano ugasanga rimwe na rimwe biragorana alors comment dushobora kuronka iyo équilibre face ya situation usanga umuntu ari basculer mu kazi professionnellement famille et aussi l'aspect social mu bijyanye n'izindi programme zose zigize ubuzima bw'umuntu ari ugasanga wa mwanya ni wa wundi nyine nuza guhinduka iyo équilibre twayironka gute umuntu yishiraho gute kugira yikilibre ivyo bintu vyose kandi agumana efficacité surtout yego burya rimwe abantu biratugora kuvuga no tugende muri komite ya naka okay tugenda haani okay ugasanga d'une position de gentillesse d'une position gushaka gufasha n'abantu n'ayandi mafete sociale ushobora gusanga abaye ugasanga ni muri cadre y'akazi abakolege ainsi de suite ama sollicitation au fait azokwama aba menshi mugabo rimwe ifu yuko twampoza des limites dans la mesure du possible kuko ntuvuga non pour dire non gusa uvuga non kubera iki ndashaka
kumara umwanya hamwe n'umwana wanje naza mvuge tu vois ce que je veux dire donc ama sollicitation ni menshi akazi la famille le social n'ibindi muga il faut ko tumenya quand dire non pour guha umwanya izo priorité zindi ego donc il y aura toujours des choses à faire mais on peut pas tout faire et c'est une question en fonction aho umuntu ari n'ivyo arimwo na periode y'ubuzima arimwo yo kuvuga mes priorités needs ego hari biri important umuntu ateza kuja mu ivyo mugabo tukarondera niyo équilibre mugabo c'est question de priorité dans la vie ego par exemple notre santé et notre santé c'est quelque chose qui est important hari igihe ushobora gusanga tuko turakidelesa ejo canke hirya ejo kumbe tuko turigirira nabi mugabo on a dit oui à tout tukavuga j'ai pas le temps pour ça et donc c'est question de priorité parfois c'est question de dire non et parfois c'est question de se faire violence nkuko bavuga nkemera nkavyuka kare cyane mu gatondo nkagiye amakare nkavyuka kare kugira nshobore kuronka kudegaja uwo mwanya pour ivyo bintu biri important mu buzima bw'iwanje. Merci. Savoir dire non, priorisation, se faire violence. Ivyo bintu ni bintu urukura vyumva umengo est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est faisable? Kumuntu ashobora kuba ari avuga ati jewe no kuri kwiyima ikintu cyangwa kwankira umuntu. Quels sont les dangers mu umuntu avuga ati jewe faiblesse ivyo izo nguvu nazo mfise ariko nshaka ko tumufasha abone le danger une fois atagize iyo discipline ni iki kiri pire gishobora kurushikira umuntu atabona ko ivyo bintu bitatu akwiye kubigira kugira agwize umusaruro w'umwanya wiwe. Alors peut-être ikintu gishobora gufasha ni kwiprojeta dans l'avenir nkavuga quand j'aurai 50 ans kera cyane bron c'est quand j'aurai 50 ans cyangwa 60 ans peu importe nshaka kuzoba ndende spirituellement physiquement financièrement côté carrière ou business si tu veux socialement famille nshaka kuzoba ndende donc tukiprojeta muri zo domaine de la vie zitandukanye sivyo hama nkaca nirasura yuko none qu'est-ce que je dois faire kugira ahantu ndahashike si physiquement nshaka ko nzoba meze uko si intellectuellement uko si ainsi de suite muri izo domaine zose z'ubuzima qu'est-ce que je dois faire pour y arriver kujya twiga gukora ama plan d'action kwiha ama objectif n'ama plan d'action ku kazi kandi turabishobora ku kazi niyo même discipline ayo ma principe aussi twapplika mu buzima bwacu mugabo c'est pas kuvuga ngo nzokora iki ejo canke hirya ejo je mvuga yuko reka nkoresha un petit exemple dufate yuko à l'âge de 50 ans nshaka kuzoba mfise maîtrise ya gatatu n'akarorero kura peut-être bimfasha muri carrière n'akarorero c'est un objectif nihaye mugabo nchangiye un plan d'action et comme ça d'avier tendé sur le temps et mugabo il faut pas ko tuvuga gusa nzokora iki je mvuga yuko il faut yuko ayo ma ambition yacu dufise canke izo action tuzokora tuzizana dans le quotidien ku munsi donc za domaine zose de la vie physique, spirituelle, acadie, intellectuelle, business, canke carrière, sociale, il faut qu'on daba ukuntu davyantegra dans mon quotidien. Si mpakabari 2 heures, si ntezo kumara 2 heures ndiko ndiga, muga nkavuga comment est-ce que je peux consacrer 10 minutes aujourd'hui. Kuko nteranyije les 10 minutes aujourd'hui, n'izindi 10 minutes ejo, no kwa gatatu, no kwa kane, et ainsi de suite. Uziteranya urabona yuko biramfasha guprogressa kuri aspect. La même chose na sport. Je kubura umwanya wo gukora sport amasaha 2 ku munsi. Mugabo 10 minutes. Okay, hari uwo vuga 10 minutes ntagihindura. Mugabo izo 10-15 minutes à mon avis mieux vaut ça que rien du tout.
kuko muri izo 15 minutes basi ngize n'amabdomino ijana n'akarorero utumubwira ivyo hakutagira ikintu rien du tout ngo ndarinde ko nzoronka umwanya donc ivyo bintu vyose faut kutubizana dans notre quotidien nkaraba ukuntu ndakizana muri ya 1440 no kuri social ndashobora kubura umwanya un lundi soir yo kumara amasaha 2 nicaye ahantu mugabo social c'est pas toujours physiquement ndashobora gufata telefone nka telefone umuntu pa WhatsApp tukagira ka video call 10 minutes hey ni sawa urakomeye cyane no kwandikira umuntu pa kubera gusa ndamukeneye sivyo donc c'est à nous de voir mbega no kwintegra gute ivyo bintu muri quotidien yiwanje que ça soit 5 minutes que ça soit 10 minutes kugira au fait twavance et de progresser kuma front yose apana ngo turindire ngo muri weekend niho nzoronka umwanya c'est possible d'avancer kuma front yose ivyo c'est nama objectif twiha nama objectif twiha uwo munsi nashaka kuronka gusa 20 minutes n'akarorero umunsi nashaka kuronka gusa 20 minutes za sport kwa nafise ibintu byinshi byo gukora y compris kuza muri iki kiganiro j'aurais pu dire oya nzoca ndayikoreje tu vois mugabo vaut mieux ko niruka 20 minutes que rien du tout kubera nkora amasaha abiri tu vois ce que je veux dire donc c'est à nous de gagner du terrain entre guillemets tous les jours kuri vya bintu biri important pour nous. Merci beaucoup ndumva ko ari ikintu bisaba discipline umwanya tumaze gukora ibiganiro byinshi ariko tsanze umwanya ari ikintu cyambere kigoye n'umutahe wa mbere kuko na mastermarch dukora usanga turiko turakorako kandi bizana impact mu buzima bwacu directement nk'icyo uvuze kijanye no kugera no guprioriza surtout ibijyanye na le social hari benshi bavuga bati ati kubujya umuntu kutahaba ahantu nuko aba yabaye ahandi ugasanga rimwe na rimwe barabishiramwo surtout cyatse kuvuga muri aspect social barabishiramwo icyo novuga ugutahurana nabi nagashavu ugasanga rimwe na rimwe natwebwe cyangwa umuntu abikora cyangwa bikunda gushikira ugasanga aragiye mu kuvuga ati reka nibazbandaye banyumvira nabi reka ngende batanguye kuvuga ngo simboneka ngaha kubera mba nagiye ahandi gutyo bigatuma abantu bamwe bacika intege kuri ya priorisation ya priorité babihaye ugasanga baragiye barahevye ikintu kimwe cyari kubagwiriza umwimbo kugira bagende gusatisfaiza le besoin social kanaka hagati aho rero kugira turangize kino kiganiro Madame Keti si uno munsi hari impanuro ushobora guha umuntu asanzwe peut-être afise izo capacité zose twavuze hano mu kino kiganiro yagiye akosha ati yavuze akandagakora neza uyo wo muhanuriki est-ce nta hantu hamwe usanga afise faille uyu ni kuri ku muntu wa mbere ku wa muntu nawe wa kabiri ashobora kubavuga ati shade yamvuze ivyo yavuze byose nta na hamwe nibonyeho nditsanze ndi muri ba bantu bamuyaga bagenda uko umwanya ubarungitse ikije cyose barajana nako ni gute ushobora guhanura abo bantu babiri kugira umwe wese ashobore kugwiza umusaruro mu gukoresha umwanya wiwe haba kubishoboye kusanzwe ubikora no kuri uyo muntu carrément abona no munsi ati sinitoye. OK. Écoute, reka ntangure par kugira mvuge yuko ce n'est pas parce que ndikunda bivuga yuko ivyo wanje biri parfait. Turabana. Muga tuguma twiga au fait. Tuguma turaba umuntu akagira une petite analyse akaraba est-ce que ndiko nkasha umwanya wanje neza. Umuntu akaraba où est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc nkuko ndabivuze c'est pas dire que c'est toujours comme ça. Nige usanga dufise iyo discipline ugasanga acemwe ibindi bintu tugatwagwa n'ibindi bintu. Mugabo un jour uravyo kukavuga kumengo nazimiye gatoya. Donc nico gituma burya bavuga autodiagnostic canke introspection ari ikintu ciza cane kuko aba ari umwanya uko dusubira kuraba ivy'iwacu tukaraba quand même où est-ce que je dois améliorer. Donc naho nicaye aha navuze ibi vyose ce n'est pas pour dire que ivy'iwanje biri parfait
na jewe ndafise amafuite na jewe ndafise ahantu nsamara tu vois ce que je dirais mugabo c'est être conscient de tes manières yuko ibiri essentiel mu buzima tubikora y compris sur le plan social ndavuga parce narandi ko mvuga abantu baje muri restaurant muga c'est pas ça sivyo ndiko ndavuga niyo équilibre gusa il faut que tuja mu manza turi on vit dans une communauté l'humain a besoin d'un autre humain quand turakeneye le support et le soutien z'abandi bantu gusa ni kuraba ama équilibre cize ko n'imanza ubu kenshi ziba no muri weekend ça va ego mugabo du lundi au vendredi naho samedi na weekend twiretse mugabo niyo semaine du lundi au vendredi kuraba iyo équilibre ko quand même ibihari ego alors pour terminer nkuko wavuze jeno ico nobwira nk'abariko baratwumviriza tubandanye enfin kudasanzwe abikora de considérer ujya mwanya dufise les 1440 minutes nk'umutahe nk'amahera afise agaciro nkayakoresha neza nkayavesisa neza azotuma ejo kazoza kanje kamera neza kurusha mugabo nkayakoresha nabi ni hamwe usanga twiretrouva turi mu myaka iri imbere tufise des regrets dans la vie parce qu'on n'est pas devenu qui on veut être. Donc, dufate uwo mwanya les 1440 nk'umutahe nk'amahera tous les jours imana iraza ikaguha 1440 euros dufate uwo munsi ndayakoresha gute chaque euro uyikoresha gute Merci beaucoup, c'est très touchant. Et vieux tubwiye ni prise de conscience jewe ngize. Iyo 1440 sinigeze niyumvira ko ari umwanya umuntu wese abafise ku munsi ariko bakunzi bikino kiganiro jewe ku bwanje cyo mbona uno munsi ni gutahura uwo munota umwe ushobora kuba yatubwiye ivy'amarezo sociaux yatubwiye ivy'ikibano yatubwiye ivyo gufasha yatubwiye umuntu akubwira ati tuje mu nama ivyo byose yabivuze ariko ni gutahura neza yuko ni yasho papo y'amafaranga cyangwa yicyuha agaciro wewe agashobora kuba gutwaye euro imwe cyangwa franc imwe est-ce que iyo euro imwe vy'ukuri yaba ari wewe uyikojeje iki muri uwo mwanya voilà nibaza ko ari ikintu kizima gishobora kudufasha twese gutahura icari cy'umwanya bimwe tora tuvuga ati time is money ariko nitubone réellement mani ingene umwanya ari mani uno munsi muri kino kiganiro turabibonye réellement how iyo time ishobora kuba ari mani by'ukuri mu gihe twikoresheje neza. Merci beaucoup madame Keti kuri no mwanya duhaye wama udahengesha imisi yose yo tukubwiye ko tugukeneye sinzogaruka changira ibibazo n'abantu changira ibibazo je vais te retirer je nagira mvuge mais quand même je sais que muri pour le mois de mars twarabafasha umwanya utari muto. On espère bientôt kandi kubakenera nawe tuba muri avril cyangwa muri mai ariko très bientôt turashobora kubakenera kandi merci beaucoup ku mwanya wa mwaduhaye. Merci namwe bakunzi ba Kazoza FM and Web TV bakunzi b'ikiganiro Première Heure nkuko namanda babwira ku munsi twama tugerageza kubaha cyangwa kuyagira hano ibishobora kudufasha twese gutera intambwe mu buzima butandukanye. Uno munsi turayaza ikintu gihambaye cyane umwanya wacu ingene tukoresha kuva tukivyuka kugeza dusubiye kuryama. Twabonye ko amasaha 8 turashobora kubona by'ukuri aho amasaha 8 aja. Turabona neza aho ayandi masaha 8 ko dushobora kuyeba tuyamara tujyamye. Ariko ayandi masaha 8 tutabona neza haja ariko tubiravye ni wa mwanya tuza gukoreramo les priorités za social ushobora kuvuga ati n'umwana n'umuryango n'abagenzi ariko quantifia uwo mwanya umara aho hantu umara naho bantu nuvuga ati gusa n'umwanya gusa umara aho hantu ariko urawabire igitigiri kuko tugume twibuka ni ya 1440 minutes dushobora kuba dukoresha ariko tukayikoresha yaba ari amafaranga dufise turakuba duharura cyane tukamenya tuti chaque centime ahigiye ariko kubera umwanya ugasanga iyo prise de conscience nayo ihari. Uno munsi muri kino kiganiro turabonye neza ingene
rya jambo time is money icyo ari cyo n'ingene mu buzima bwacu dukwiye kubikoresha mu gupyohiza ibintu byose. Murakoze cyane, gumana na Kazoza FM Web TV muri kino kiganiro. Ku munsi tuzobahereza ibikwiye kugira twese duterera imbere hamwe kandi tugwiza umwimbu aho turi hose. Ahanje Branly ndabashimiye cyane, ndabifuriza iterambere muri byose. Dusubire kandi mu ndwi ku wundi munsi ko ejo kugira duyage ku kindi kiyago n'undi mutumire aza kudushitsa ku yindi ntambwe. Merci beaucoup. Ciao. Kazoza FM. Be your own boss.